mwe muri hanze mumbarire igihugu cyoba cyarabayeho aho yica umukuru w'igihugu yatowe n'abenegihugu na leta yiwe n'umukuru n'amashinga amateka n'icegera ciwe n'utwara iperereza n'ababura amatari n'abamistanteri, icyo gihugu kirabaho. Twavuye kure, mwebwe muba mu mahanga, none bamwe ntimuze ngende mwagiye, reka mwese ntimwagiye mugiye gupagasa, hari abagiye bahunga hama baviramo kuba diaspora, nimubizi none hako baje tuye kuza turengagiza iyo twavuye. Burya rero abarundi nico kimwe ndabankira twirengagiza iyo twavuye. Igihugu cy'u Burundi cyarakubititse, ahubwo nuno munsi kuba tugeze ngaha twikomera amashi menshi ahubwo. Iyi ni intambwe kuba twicara ngaha n'ubutandukane bwacu abahutu n'abatutsi n'abatwa tukayaga iby'igihugu cyacu. Iyi ni intambwe nukuri. Rero nagira shime nukumva nukuryoherwa cyane, nicyo gituma naryohewe cyane. Mvugo yo kuvugira muri rusange si nziza. Yavuze ati ngo atwagiriza ko ngo atagikorwa na kimwe dukora ngo tutabanje kurya. Nibaza yuko nimba hoba hariho ababikora si bose, umuryango abumwe agatukisha umuryango. Ariko nimba hariho umuntu yakubabaje akakurira utwawe, ni ukuri urashikira ubutegetsi bukurenganure, ureke kujyana ishavu rinini, ureke kuvugira muri rusange. Hanyuma bijanye na solution ya multicarence rimwe na rimwe usanga ari sous forme de déplacer un problème. Nacagaruka kuri cya kindi Rufyiri yavuze ati kuvura malaria ukoresha paracetamol ingwara ntubo yikize. Ivyo rero turabizi. Rero ndiko ndabwira washikira ikibazo, ibi bibazo bijanye n'ibintu vya kikena vy'ama devise ntibiri mu Burundi gusa byo kuri, biri henshi kandi mu rwego rwa EAC. Uburundi muri EAC, muri EAC tufise ihangiro cyo kuzokoresha ifaranga rimwe, nkoresheje ikintu mone unique. Mw'iryo hangiro mu kwezi kwa gatatu 2023 hari hasanzwe hariho memorandum hagati y'ibihugu vya EAC icyo bita la acceptabilité et la convertibilité des monnaies. Donc hariho acceptabilité, convertibilité kandi harimo na rapatriement. Iyo memorandum irahari. Hariho kijanye n'urupapuro nibaza ko go wari certificat d'immatriculation gwateba mu misi heze ku buryo byamara imisi myinshi, kandi nivyo nitwo bideha. Ariko ico kibazo caratorewe umuti, kandi mudutahure mu ntumbero y'imbona kazoza. Turi muri transition iva kuri agence de promotion d'investissement des investissements ko twahora twitwa tuja vers l'agence de développement du Burundi. Hariho amareforme amwe rero yabaye. Ubwa mbere harimo ivyo nyene vyo guteba gutanga certificat d'immatriculation, ariko kuva haziye uburongozi bushasha muri ADB ivyo bintu byarahagaze. Ndakuremesheje turi kumwe na DG ADB ngaha mushasha, yarafasha abakozi bose kugira ngo ayo madosiye agabanuke. Haja n'umurindi mushasha wo kwa registra. Ubu sinibaza yuko niyo hoba habayemwo ingorane zijanye n'ama connection nkuko mwene wacu yareka bivuga wa technology excellence ministre ngira ngo yari kuvyishura. Twibaza ko hari icizere kuko hari itegeko ryasohotse nabonye umenga Starlink izoshobora gufurnisa rezo ngaha, ngira ngo utwo tubazo twose zogabanuka. Rero DG yarafashe ingingo biragabanuka kandi buri murindi mwiza. Hari ngaha turi kumwe, mumfashe mbere kubera izo innovation na tumukomera amashi ntaco byo bitwaye. Nivyo yari yo nyishu, ubu ntibigiteba no kuri. Nibaza ko niyo hoba byo byatevye gose, ubu ntibishobora kumara imisi 2 utaronse certificat d'immatriculation wawe. Nari kuvuga byinshi ariko umwanya ni muto. Ariko mwumve yuko turi muri yo transition tugana
kuja muri iyo mbona kazoza avec de nouvelles pratiques kandi de bonnes pratiques nkuko bitegerezwa. Murakoze cyane kandi nagira ngire ko ndanabikibanura kubera ngira mfata urugendo. Murambabarira. Murakoze cyane. Nyakubahwa BHB nawe nta kibazo cantumbereye directement ariko nagira mvuge turafise akadeplia ka resume ingene dukorana na mwebwe abifuza kuba abanywanyi bacu kugira tubashigikire mu migambi twaberetse. Hari umupfasoni turi ngaha muri sale araza tubashikiriza turiko resume ingene dukorana, hanyuma n'imiryango iruguruye ku biro by'iwacu Bujumbura uzoba twifuza tuzomwakira tumuyagire en detail. Murakoze cyane. Nagomba ijambo mu komisera afata ijambo nawe ahumurize wa muntu ariko avuga ibyo maparcelle yuko muzomusubiza amahera canke bizogenda gute. Murakoze cyane kuri kano kanya. Reka noneho muri ya ntumbero ya equité na ya bien faire tugende ku rutonde nyene uko babibajije. Mbere kuri Albert yabajije ibibazo bibiri mugabo mbona bifise isano. Ubwa mbere yavuze ikibazo kijanye n'ibibazo bijanye n'itunganywa ry'ibisagara rigenda riboneka hirya no hino mu gisagara ca Bujumbura, atanga n'akarorero mu bice byo mu buraruko bw'igisagara. Arambwira ati arabaza ati mbega muriko mugira iki? Ikindi kibazo ati mbega ko mbona usanga ibibanza biriko birahera ati ejo canke hirya ejo nizoba tubura ibibanza aho dushira amashure n'ibindi. Mbere rero ku kibazo ca mbere kijanye n'itunganywa ribi, akarorero yagira atanga kerekana ko ari ibimenyetso vyerekana ko igisagara gitunganijwe nabi tugeranije n'ibindi bisagara tumaze kubona. Nivyo twese turamaze kugenda turamaze kubona ibisagara naho nyene n'ibisagara byo hanze ntibisa, ariko icyo novuga nuko ingorane zimwe muzo tubona ubu zitaba zavutse uyu munsi canke ejo mu gitondo hahise. Nukumenya neza yuko ibihe bindi hari ingorane canke indinganizo duhabwa n'akahise ushobora gusanga ibimenyetso byavyo bidashobora guca bifudika ubunyene ngo ba. Ariko igihambaye wabajije ikibazo cizo uti mbega muriko mukora iki? Ubwa mbere na mbere nagira ndababwire yuko gisata kijanye no gutunganya ibisagara cagiye kirasinzikazwa n'intambamye zimwe kuva kera. Novuga ubwa mbere iki kintu ca manque canke insuffisance ya planification urbaine. Nukuvuga yuko uri ubu uno munsi utegerezwa gutanga amatongo utaravye ubu gusa, ariko uravye icerekezo. Nukuvuga iyo tuja ukiha un horizon temporel ugaplanifier. Kubera yuko nagenda kubwire nk'uwo bazabakurambere uza gusanga ibibazo biza kugaragara uyu munsi mugabo ugasanga hari ibibazo ya 20 ans canke 30 ans bitari bihari. Nico rero novuga icambere ico turiko turakora nuko tugomba guhagurukira cyane ingendo nziza ya planification urbaine. Nukuvuga dupange ibisagara turavye iyo tuja. Rero ivyo navyo hari ico nagenda bivuga ko nubwo tutaronsa akanya ngira ngo kugukoresha kwifashisha ari amaslides twari twateguye, sinzi ko babiprojecte twari twabona l'écran, ariko nagira ndababwire yuko ubuha iri muri campagne nini cyane yo gukora ibicapo ndangabisagara bimwe twita les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. Ivyo hariho tumaze kubikora. Icyanyuma duheruka gushikiriza twagishikirije mu gisagara ca Rumonge aho dufatira kukungene igisagara gitunganijwe ubu, hanyuma tugatanga igicapo ca kazoza twisunze abantu baba muri ico gisagara
n'ingene tubona bagenda igisagara kigenda gitera caguka. Hanyuma ayo statistique rero bigadutuma dushobora kwibaza kuri horizon runaka tukavuga tuti abantu bazoba bangana gutya. Hari n'ibindi tugenda turaba tukavuga tuti tugize tendance tuti turabona ko ibibazo tugiye guhura navyo muri kino gisagara bizoba bimeze gutya mu myaka 50 canke irenga iri imbere. Ivyo rero bica bidutuma dukora ivyo bicapo bigenda vyerekana kuri buri gace k'igisagara ico twifuza ko kihaba, indinganizo twifuza ko zihaba. Ivyo rero tukabikora twisunze environnement, no kuvuga kuraba mbega muri iyi myaka 50 n'iki gisagara caguma kiduga gutya, abantu bazoronka akayaga, bazoronka ingene bahema. Tukasiga ama espace ari destiné ku ma espace vert ateye biti, tukongera tugafatira ku bindi bintu novuga nk'ibi twita amangenge, sinzi ngene bavanda kivuga neza, ariko ni ibintu bijanye n'ibiza. Ubu turiyumvira ku bijanye n'umurindi gisagara kiriko kiragenda ko tukavuga tuti mbega niyo mu myaka 10 iri imbere abantu babubatse bakageza ngaha bizogenda guta amazi azova ku mazu azoja he. Ivyo rero bikadutuma muri ivyo bicapo bishasha turiko tutegura dushobora gutegura ya migende rusange imwe twita le réseau de drainage y'amazi de surface tukabikorerako. Ariko rero ivyo ni uri ntambamye kuko iyo uri kurategura igisagara kiza cubatse burya kugihinyanyura ugihindure umunsi umwe biragoye. Ngira ngo abatari bake murazi ingingo zaheruka gufatwa mu minsi heze aho leta yashizeho indinganizo zo kugerageza kubahiriza ubwaguke bw'amabarabara n'intambwe canke ibirere amazu ategezwa guherako. Mwarumvise imyidogo ya bamwe hari batabitahura. Iyo rero niko rakora ikintu hari abantu hari ibibazo by'ukuri nk'abajeje gufata ingingo tugenda duhura navyo, turamenya ko duheza guhura rimwe na rimwe n'imyidogo y'abene igihugu badatahura. Ariko rero ivyo ni question ya changement de mentalité, guhindura ingene twiyumvira. Ivyo bigahera ku bategura imigambi, bigahera ku bafata ingingo, ariko n'umwene gihugu nawe nyene kumva ko ategerezwa guhindura, kuko ingingo zimwe tufata rimwe na rimwe hari gihe zigwana n'inyifato y'abene gihugu. Ico rero nico novuga, ariko muri rusange mwumvise yuko ayo mashema directeur d'aménagement et d'urbanisme ariko arakogwa, kandi nyakwa komiseri duga kwijambo twavyumvise duga kuyindi ntambwe. Ikindi kintu no bizeza turiko turakora twibaza ko kizobuza kubaka mu kajagari n'ingendo nziza yo kuja muri ya technology twita la digitalisation. Ngira ngo murazi neza ko kugeza ubu kugira ngo ubone dosiye yo kwanaka, ubona aho yubatse, ubona umuringanire bwa parcelle, bisaba yuko urondeza iminwe ubwo rupapuro karukoresha kwintoki. Ariko twibaza neza yuko nitwijukira iki gisata ca digitalisation tugashobora kubikwiza ku maspe yose ama service yacu akorerako, bizodutuma na yambona kazoza igaragarira muri bya bicapo narinda babwiye dushobora kuyikwirikirana. Nimba ari umuntu agomba kubaka, umuntu akaba ashobora kuja ku mashini agakurikirana neza, akavisualiza amaplan yatanze, bigatuma twoshobora kugwanya ngira ngo nabo bagomba kudukorera nabi. Urumva iyo tumye umuntu utigenda kuri terrain unzanire rapport de terrain, urumva urabana rapport. Mugabo nibaza ko la digitalisation ari kimwe mu bizora kugwanya iyubakwa mu kajagari. Hari ubundi yabajije ikibazo kijanye na Kizingwe Bihara, ariko nagomba ankundire canke nyihanganire sinze kukivuga ko cyane kubera yuko turiko turagerageza kugira ngo tugitorere umuti, kandi nagana mumenyeshe ko hariho n'umugwi wo mu bushikiranganje bwa mbere uri kurakora amatohoza. Ayo matohoza rero ibisubizo bazotanga tuzobiteranya n'umwihwezo tumaze kugira ngo dutange icerekezo kirama. Kubijanye n'ikibazo yabajije kijanye n'amarogement social, ngerageje gutaha icyo agomba kuvuga nivyo. Mu minsi heze harabayeho ko abantu biyandikisha
ariko nibaza ko ico umushikiranganje aramaze no kucishura ko kenshi cyane w'inyubako. Mwarabwiwe neza yuko kwiyandikisha bwa mbere na mbere igihe cyose yatanguye umugambi mushasha nk'ipolitike nshasha mu gisata cyose harabaho statistike canke ibiharuro mfatirwako. Kujya kwiyandikisha rero kwatumye abantu bashobora kubona ko by'ukuri abenegihugu bifuza inyubako bahari, kandi ko n'uwo mugambi wa leta w'inyubako rusangi bahari. Ivyo rero byaratumye umugambi utera imbere. Mwarumvise yuko mu minsi heze mbene nagisubiyemo hariho aba promoteur immobilier basinye amasezerano na leta mu ntumbero yuko ibibanza bimwe bimwe byari bihari mu gisagara ca Bujumbura no mu Micungararo ndetse no mu gisagara ca Gitega bishobora kubakwamwo. Ubu rero turi muri faze yo kugenzurira hamwe ibicapo canke le plan kugira ngo twumvikane ko mbere tunisunze na bimwe muri bya biharuro nyene byabiyandikishije. Rero tukavuga tuti intambuko nivyo byaratenze, ariko intambuko n'icizere kirahari. Ivyo rero tuzobikora, turiko turanabikora kubera yuko ijya demande iruguruye. No mu ijambo navuze kare mwumvise ko twabahamagariye ko mwese abashaka gukora muri secteur ya immobilier, abashafise ama projet d'investissement, tutibagiye no mu gisata ca logement social, nibaze baduhe manifestation d'intérêt, bazari imigambi ariko batwereke na moyen financier bafise, hanyuma tubarekure tubandanye. Ivyo bibanza ariko bizogenda biboneka tuzokwisunga ya marise za ntonde mwiyandikisha ko, hanyuma ibintu bitere bije imbere. Murakoze gose. Mwogeza ngaho. Murakoze. Ndabashimiye cyane, ngira ngo ikindi naco barashobora gutwara utunimero twacu kugira ngo abafise ibibazo canke buriya tuze dushishikare tubishura. Murakoze cyane. Abafise ibibazo byerekeye abo bose bari ngaho mubasaba utunimero muzoba mukoze kugira ducunguze umwanya mwete. Nuko rero nibaza ko Jacques we nta ibibazo bakwajije, nibaza ko no hijambo BRB ngo haroma we ngo bajana ngo imboho z'amadolari ngo Dubai, abandi mu Bushinwa, sinzi ntabyo twomenya mugabo sinzi ko yishe mufise mu bivugako. Murakoze kandi akengurukiye cyane abagize icyo baterera, n'abandi bose turabahaye ikaze umwanya wari wose kuza gutanga intererano. Ni benshi babajije ibibazo mugabo vyose bituna ku kibazo kimwe, ni kibazo kijanye n'amadolari. Hari uwatanguye mu watanze témoignage arerekana ukuntu twokoresha systeme ya multi currency nkuko yakoze muri Zimbabwe kugira ngo dutore ikibazo c'igitoro. Uyu nta byinshi kubivuga ko mugabo ni information gusa nagomba ndamuhe. D'abord mu bintu byo kuriha, mu bintu byo kuriha hariho ibintu bibiri abantu batakunda batazi batari muri pratique yawo. Hari ico bita paiement, hariho na règlement. Urashobora kuriha mu marundi mugabo règlement muza guheza gute? Je ndagiye muri banke ndarishe mugabo narishe igitoro kiva muri Arabie Saoudite, narishe mu marundi, none kugira ngo nzorehe ya banke muri Arabie Saoudite bizogenda gute? Bijya rero ni processus yindi, ariko kubijanye na solution ya multi currency rimwe na rimwe usanga ari sous forme de déplacer un problème. Nacagaruka kuri cya kindi Rufyiri yavuze ati kuvura malaria ukoresha paracetamol ingwara ntubo yikize. Ivyo rero turabizi. Rero ndiko ndabwira washikira ikibazo ibi bibazo bijanye n'ibintu vya kikena vy'ama devise ntibiri mu Burundi gusa byo kuri, biri henshi kandi mu rwego rwa EAC. Uburundi muri EAC, muri EAC tufise ihangiro cyo kuzokoresha ifaranga rimwe nkoresheje ikintu mone unique. Mw'iryo hangiro mu kwezi kwa gatatu 2023 hari hasanzwe hariho memorandum hagati y'ugu vya EAC cyo bita la acceptabilité et la convertibilité des monnaies. Donc hariho acceptabilité, convertibilité kandi harimo na rapatriement. Iyo memorandum irahari, hari ibihugu biyaplika natwebwe turiko turakora du point de vue technique. Ivyo hariho ibisabwa turiko turashyiraho le préalable, ntibisigura yuko ari gitoro gusa, n'ibindi vyose ushobora kugura. Urashobora kubigura Kongo, Tanzania, hehe ukabigura mu mahera y'ibihugu vyo muri EAC. Ivyo bizoba ariko ucumenye ukuntu nawe naho uzoyarapatria amahera yawe yagiye mu gihugu igihe udaparuvenye kubashorera
nawe ibidandaza kugira bagire intutse kugira ngo nabo bakenera amahera yawe. Hanyuma hari ubajije ikibazo kindi avuga ati iyi kibazo cha pénurie de devise ati nico bagifatanye na yitwa Edouard na to officiel iri hasi cyane. Ikibazo cha développement marché parallèle nakibasiguriye iyo kitera kipfu iyo cyaje kipfu ndabasubiriramo. Il y avait des restrictions kuri marché officiel ko yari meze kera ntiyagiye irakurikira amajambere agezweho. Ubu hariho ubuhinga bwinshi bugwiriye abantu bakoresha kugira ngo bagira amapemba. Ça a été modernisé. Rero uko ugira ama restriction ni kugwiza ro marché parallèle. Rero nako bandabwiza ukuri kintu kimwe abantu bakwiye kumenya. Le marché parallèle c'est indicateur nziza ya marché à suivre. Ni l'offre à l'offre la demande. Il a fait une grande part de la spéculation. Abantu bari muri Kenya barabizi. Combien de fois kuri marché de change habayeho de spéculation muga banque centrale imaze gutora umuturama icabaye kuva mu mpera zo ku 12 gushika ubu ndibaza yuko nubu hakiri aciye kugura. Mu Burundi ubu hoba hariho abantu banezererwa peut-être baraba atubitora rikorera duga parvenye koronka idolari ndavunja 6,000 n'amajana 7,000 nanga muga umunsi vyahindutse izoba reso nta byinshi no developer nababwiye utwizera ingwara hiri turahaza kandi umuti uzoboneka mwe mutwizera. Hanyuma cya kumasonga yego nchangaruka kuvuga kubaza ni mezire ziri prévu. Les mesures ziri prévu nakubwiye isoko nta infrastructure moderne yari ifise. Mesire zimwe zarafashwe zo gushiraho amategeko ahuriranye n'ibiringo vya none. Ayo rero nivyo tugiye gushira mu ngiro. Hanyuma turonka ama infrastructure akwiye bizofasha gukanaliza na traçabilité des opérations. Changira ko nuwabutanze intuzo mwavuga abagendana amasakoshi y'amahera. Ni kuki uyigendana isakoshi y'amahera ushitsi yuroye hoho bikananirana yuko ushobora kuyinjiza. Ebye ni kubera bafise infrastructure ntakuzogenda kumuhenda. Tikeza kugira haribaho traçabilité. None natwe naho tukeneye yuko dutora umuti tutabanje kuronka ivyo vyankenerwa. Ivyo vyankenerwa rero nivyo riko birarondegwa kugira ngo umuti urama w'ico kibazo uboneke. No kuvuga hariho nundi abajije bujanye no muri Afrique du Sud kijya kibazo cyama transfer sinibaza ko ari muri Afrique du Sud gusa. Hariho ikibazo bibazo vy'aba banque correspondante abakora ama transfer n'ibiki. Ico kibazo ndibuka yuko muri déclaration de politique monétaire ya premier trimestre bene yaravuze yuko ama banque afise ikibazo cyo gushobora kugira ama transfer turiko turashira ku reconstituwa ico bita réseau de banques correspondantes kugira ngo ibe solide. Nta bibazo birebere igihugu gifitaniye n'amabanke mva makungu ni bibazo gusa vyo ku redressa tugasubira gushika kuri niveau de surveillance canke de fonctionnement des marchés igezwe ho mu bindi bihugu. Ngiye ko mpera heza hari wabatije ati none muri ko mukora iki kubijana na système de paiement ubisa kuva mu kwezi kwa gatatu ku mwaka uheze Banque Centrale yashizeho direction irevya système de paiement murumvira shashasha mugaye fimaze gukora ni byinshi cyane nari kwirakora imwe bya digitalisation nababwira secteur financier. Uyu munsi niho habaye lancement muri hotel Clinic Garden abaza kwirikirana amakuru maza kubisoma ya fonction ya surveillance des systèmes de paiement kugira dushobore kwirikirana twararonse abaza gufasha baratwereka ukuntu ushobora kubona meme nibiko birabera muri paiement tugashobora kugira surveillance. Ifo rero ko abanza kubaho surveillance kugira ashobora kugira kuko ni bigeze ku rwego rukomeye cyane
ku buryo yuko mudafise ubuhinga n'abahinga babishoboye bibacanga. Uwa nyuma yavuze ibijanye na marché en équipement informatique. Jewe cyane cyane aba diaspora hari gihe nige tuyoze kugira kampanye ku bantu baterera, harimo abantu bava mu mahanga bavuga bati iyo mubonye habaye appel d'offre nimuzana ubwo buhinga muhiganwa mu bandi mwerekana ico mushoboye komsa abo bandi baza kuba baje kubahenda. Hari gihe usanga uje wese nta muntu numwe agenda kuvuga ngo jewe mfise offre imeze mbi. Je no bahanura yuko la diaspora nababwiye au niveau ya BRB ibintu bihari ama appel d'offre araba aba ku mugaragaro. Il faut yuko habaho la promotion yo kuza mugahiganisha uburyo bwa turazi ko mubufise ubuhinga murabufise zana ubwo buhinga mubuhiganishe ntugirihoreshe gutelefona giriruze tegura dossier witange mu bandi hanyuma muhiganwe kuko nta numwe yigera avuga yuko ariko agiye kuzana bitari ivyo. Murakoze cyane, mukomera amashi abantu bose bishyuye ibibazo, mukomera amashi cyane, mwongera amashi naho turusheye bijya banyakubaho kuranenga banyakubaho mu diaspora. Burya hari ikintu mutabonye kandi cyiteka cyane. Nyakubahwa ministre de la communication, de technologie de communication et des médias ari ngaha kuva mu gatondo yumviriza. Leta yamutumye yuko aza kudushigikira adufate mu mugongo mu iki gikorwa cyiteka cya diaspora. Ni mukomera amashyi Nyakubahwa. Twagomba kandi dushimire Nyakubahwa uramatara w'intara. Mbaye muraza amabanga afise mu iki intara ariko ari ngaha kuva mu gatondo mukomera. Nukuvuga bisigura yuko leta ifise ingufu nyinshi kirashira inyuma y'ivyo byiyumviro byanyu y'ivyo bikorwa bwanyu byose twabyumvise. Nyakubahwa ministre bamutumye nukuri iyo myitwariko yose burya arafise azoyishikana kandi izogenda neza. Ejo suno munsi kandi no munsi sejo urumva tuguma dutera intambwe buhoro buhoro nahita boneka cyane mugabo iriho kandi iratanga icyizere. Mureme rero leta mvyeyi iri inyuma yanyu, namwe turabona yuko mufise ishaka rinini yakura ngo buterere intambwe nimbona kazoza 2040 2060. None rero ntabarandiriye nagomba Nyakubahwa umushikiranganje arenguke abaka jambo kiganuke hanyuma mukanya risha nakabaza mwamubajije mwashaka isha domaine yuko tuzakoresha za Yahoo za Gmail. Nibaza yuko turafise ama projet menshi mu ivyo bintu nawe bitariko raboneka. Ni mureme byose biri ku murongo twosigara inyuma mu nzira y'amajyambere. Nyakubahwa mushikiranganje tubaha ijambo ariko nagomba kandi basubire kubaha ikaze babakiye bakomera amashi. Murakoze cyane mwogosha ibikorwa mu mpaye ijambo. Nagomba ndabaramutse mwese abo tutaramukanije, nongera ndabashimira cyane kubona mwigoye tukamara wose turiko turagira ama échange kuri vision iturindiriye, eka mbere mugaterera bimwe biboneka kugira ngo tuzoshike kuri iyo vision. Kandi tunashimira cyane abitanze kugira ngo iyi somene ya diaspora ishoboke izemwo abantu bo hanze benshi. Amatwi adusumira twumvise ko benshi bashimye yuko biriko biragenda neza. None nagomba kubasaba mwikomera amashi mwese ko biriko biragenda neza. Nkuko bahejeje kubivuga abandi bashikiranganje twari kuba turi ngaha, hariho abari batoye ko baba ngaha ariko kubera amabanga atandukanye bafatiriwe, ariko jewe nabaserukiye. Nukuvuga ko ivyo mwashikirije byose bizokwandikwa muri rapport imeze neza, hanyuma duheze tubishikirize, hanyuma inyishu zizotogwe. Ariko nagomba kugaruka ku bibazo imbere yuko dusezerana. Hariho
ibibazo byabajijwe cyangwa amakenga yashikirijwe na aba diaspora batandukanye ku vyerekeye. Hariho uwavuze icerekeye amadokuma ko bibagora, ati none mbega pasiporo nta kuntu twoshobora kuzironka tutarinze kuza ngaha mu Burundi. Ikibazo cha pasiporo murazi yuko ari ikibazo cha souverainite y'igihugu, ni ukuvuga ko biri centralize muri pafe nibo babikora gusa. Murumva ko bigoye kubitanga hirya no hino, kandi ubu gushika ubu amategeko abigenga bivugwa ko biba centralize. Ikibazo tuzogishikana niyo twavyiga tukabona ko bishoboka, inyishu muzozironswa. Ariko gushika uwo munsi amategeko ahari bimeze uko zitangirwa biri centralize ngaha mu gihugu. Muze rero tuba tunabakumbuye, muze muturamutse, muze tubabone, mubonuvere dokuma zanyu. Murakoze kuri ico kibazo, nico mushobora gutanga ko muco. Hanyuma ikindi nagomba kuvuga, nabonye kumenga hariho abavuganye agashavu, bakibagira Uburundi iyo buvuye. Ni ukuvuga ko twese nubwo muri mu mahanga murazi igihugu cyacu ingorane zaciyemo. Ubu rero iyi vision twabashize imbere, dushaka umwe wese aterera umuganda muri utwo tunenge mubona ibitameze neza. Zana ubwo buhinga, tuzanira abo bahinga kugira ngo dufashanye. Aho tudashoboye dufashanye namwe. Nico gituma twatoye iteme ivuga iti nk'umurundi aba mu mahanga, akorera mu mahanga, noterera iki muri iyi hangiro, muri iyi vision 2040-2060. Rero ntawo bideha ko utunenge turiho na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu. Ejo mwarumvise yuko hariho ivyo yagarutseko. Twese rero no guhindura comportement, tugahindura ingendo, tukamenya ko tubwirizwa kwikubita gashi. Umuntu wese akikubita gashi kugira ngo turabe ko tuzoshika kuri iyo vision. Nkaca nkebura, hariho mu diaspora yavuze ngo avugira muri rusange. Imvugo yo kuvugira muri rusange si nziza. Yavuze ati ngo atwagiriza ko ngo atagikorwa na kimwe dukora ngo tutabanje kurya. Nibaza yuko nimba hoba hariho ababikora si bose. Muryambwa abumwe agatukisha umuryango. Ariko nimba hariho umuntu yakubabaje akakurira utwawe, ni ukuri urashikira ubutegetsi bukurenganure, ureke kujana ishavu rinini, ureke kuvugira muri rusange. Hanyuma wakuririye utwawe azoheza hanwe, aheza tugusubize. Ikindi nagomba kuvuga, hariho mu diaspora, mu mbabare amazina sinagenda yafata, yashikirije ivyerekeye ivy'ama email ko dukoresha Gmail na yahoo.fr na no kugira ma nom de domaine by'ama site web ko bikorwa no mu privé n'ibindi. Nibaza yuko le secteur privé ngaha mu Burundi iremewe gukora. Ntiwohora umuntu ngo nuko wareka akora igikorwa ngo nuko ari mu privé atakosa turamubonako, kandi afise ivyangombwa byose yaciye mu mategeko kugira akore ico gikorwa. Gushika ubu turafise iyo societe y'enregistra ivyo vy'amadomaine ngaha mu Burundi iriho, niyo ibikora gushika ubu.
kuba twaba tutararonka ishirahamwe rya leta ribikora niyo turiko turaja twese hamwe tuzofashanya tubishikeko kandi namwebwe dufashanije bizoshoboka. Iki cyama email naco nyene nuko kuko nyene turacakoresha ivyo kumbure kubera tutararonka ubuhinga bwo kuvyikorera, ariko kandi ntibibujijwe no gukereya ama email professionnel, byose birashoboka. Rero kaze nico gituma twabahamagaye kugira ngo umwe wese aterere umuganda yongera atuzanira abahinga. Iyi vision ntizoshoboka tudafatikanye, kandi iyi vision chaque ministère irafise objectif zayo bazoyibaza ku ma indicateur bajya ama indicateur ijana bavuze. Ni kuvuga murahawe kaze mu ministère, hariho ama projet menshi turiko turakora n'ayandi akiri yanko turiko turiyumvira kwelabora dans le sens yuko twoshika kuri iyi vision. Murahawe kaze, imiryango iruguruye, kaze mudufashe. Komite yatowe ya diaspora turayikeje kandi tuyisaba ko imiryango yuguruye muzoze mu bushikiranganji tuzobakirana ugweze muze muduterera ivyiyumviro kugira ngo mu bisata bitandukanye turazi ko mufise ubumenyi butandukanye mu bisata byose. Rero twenyene ntabyo twoshobora, ni muze turazi ko mufise ama diplome ahanitse canke mubana n'abafise ama diplome ahanitse, mubabwire muti karibu mu gihugu iwacu turafise imigambi iyi ngo muze kwinvestisayo. Ibintu biriko biragenda neza, ubu igihugu ni nyabagendwa. Numva kare hariho abavuze ko babije mu bwa mbere, none mwabonye igihugu ari nyabagendwa ga yemwe, ariko hariho abagituka bakavuga ko kitagendwa, bakavuga ko kidashoboka. Benshi uko mwaba mwaragisize mu myaka sinzi nk'imyaka 10, none ubu niko kikimeze ga yemwe. Ni ukuvuga ko harabaye intambwe, harabaye akarusho. Nimugene mukivuge neza, mutuvuge neza, turiko turakora uko dushoboye muri leta kugira turabe ko ibintu vyohinduka. Kandi iyo umuntu burya yavunitse yiga gucumbagira. Rero ntituzokwama ducumbagira, twizere ko imbere ari heza, dufatikanije twese birashoboka. Hanyuma ikindi nagomba kurangiriza ko ni kubatuma kuri bene wacu bandi baba diaspora batashoboye kuza, kubera ko tumvise ko mwaje muserukiye benshi. Nimwashika mugagira amanama muze mubabwire iyi vision, mubabwire ko hari byinshi dushaka ko bodufasha mu bisata bitandukanye, haba mu burimyi n'ubworozi, ubudandaji, bya finance, by'amateyise, energie, mine, infrastructure, ma route n'ama transport n'ibindi, santé, education, eka byose. Nukuri turabasavye nimuce mugenda ngo mwicare kujya twabonye rijya nishaka mwatweretse yuko namwe mushizeho umushinge kugira ngo muterere muri iyi vision, kubera mwiyemeje mwebwe nyene kuzoterera. Rero byatunezereje cyane yuko hari icyo mwakoze kandi turazi neza yuko muzobisha. Turashimye cyane rero ku izina rya bagenzanje, turabakengurukiye cyane. Imana ishishikare kuguma ibahunda imigisha kandi bahamagara meza kugira ngo mu mwaka uyu nimwagaruka muze musange mutuzanire experience nyinshi, kandi muze musange natwe hari ibyo twashitseko mu byo twiyemeje muzoza mutweverera ko namwebwe. Nuko rero sinirwa navuga amajambo menshi, amazi yazindutse ageze kure.
ariko icyo nababwira nuko nkuko bamwe babivuga kuva kare abahinga dushaka ko igihugu coba digitalize amaserivisi publique yose akaba digitalize tugakora mu buhinga bwa none kugira ngo tuduze wa mwimbu dusantralize wa mwimbu bimwe byahora bicira uruhande bireke gucira uruhande turizeye rero yuko iryo hangiro tuzobishikako mu bushikiranganji turafise amaproje menshi turiko turakora ashigikiwe na banke y'isi yose banke mondiale hariho n'izindi zishigikiwe n'abandi hariho na ca kigega aba operateur bashiramwe amahera yo gushiraho kugira telecommunication mu gihugu cyose zimire neza turenke qualité de service na couverture nationale ibyo byose turiko turabikora turizeye na Starlink izotangura mu kw'icenda niko bitegekanijwe iriko iritegura ni ukuvuga hahandi hose wa mu operateur atahora ashika Starlink azohashika rero dufatikanye twese twizere tuwe kugira agashavu tuwe gutana kw'imyikomo ntimuriko murakora iki ahubwo ingo namwe mujemwo mwinjire tuganire mumenye ibibazo duhura navyo mumenye ibibazo dufise mudufashe kubitorera umuti nkuko mwatanguye murakoze cyane Imana ibaheza muze mugire urugendo rwiza vakanse nziza mwasubira inyuma muze muturamukiriza imiryango mwasize Imana ibahe umugisha nukuri ayo samashi y'umuvyeyi yaserukiye leta yose ni mu mahamashi yego murakoze mumwongera amashi araduhezagiye kandi ahejeje ibirori neza bihejeje nuko tutabarandiriye banyakubahwa twagomba tubamenyeshe programme y'ejo nkuko president wa diaspora yabivuze nibaza aba diaspora ejo mwo kwigora mukavyuka kare nka 2:00 mukamutanguye ka kanama yavuze ngo 2:00 na 15 muga mutanguye nka 2:00 ejo mukayaga neza mushira hamwe kugira amenye abo inzego muvamwo intara muvamwo impinga muvamwe ibiyagwamwo byo bari byiza cyane mwo mufasha mukavyuka kare mugafata ka petit déjeuner hakiri kare 2:00 mukamuri ngaha mukamutanguye tugasanga mufite na 15 minutes yo kuruhuka mbere yuko tugenda mu bikurikira nukuvuga ejo tuzofata ka petit déjeuner hanyuma 3:00 cyo tugenda umuntu uze kugendera isosiyete ikora ibintu byiza cyane yitwa societe imena so musubire hanyuma mu nyuma tugende ku gasumo k'amazi y'umwami aho tubiheze mu masaa 6 tuja tugenda mu bugarama zose turasubira inyuma tuja kumukaza hanyuma tuje ducana bita kuri Green Park ikibanza cyiza cyane cy'ingenzi abantu bakunda harakayaga gatanga ubuzima n'uburusha caruhuka kuko karagirana massage urumva muzoca muruhuka niho duca dusomera ama recommandation y'ibintu byavuye mw'iyi somene hanyuma mbere muzoca muronka n'akajambo kuserukira ministère wa affaires étrangères yafatiwe n'urugendo hanyuma twivuna akavuna musase hanyuma tugume tuyaga nk'uko nyene kuko nk'uko nababwiye ayo abatanze adresse ubuhana ntuze na BHP batanze amakarte de visite ufise c'ababaza yoja kwa president namuhaye amakarte de visite y'abantu babiri n'abandi amadresse muyarondera turashaka kuyabafashamo nuko rero ejo tuzoca tubandanya hanyuma cyo tumanuka ibujumba doje kwivuna akavuna musase hanyuma cyo tubandanya ibirori bizoba bigeze ngaho hanyuma rero imbere yuko dutangaga tuva mu bwiza tuja mu bundi Imana yadufashije hari umuntu nibaza ko mukomera amashi naho mugoye yitwa moderateur mukomera amashi yagerageje nuko rero nagomba sabe wateguye okay nukuri murambabarire nyakubahura amatari akajambo ko gusezera namwe abantu babateye iteka mu intara muzo mukoze karibu murakoze cyane mwubahwa moderateur ego excellence madame la ministre distingués invités nagomba shime cyane
nshimira ubushikiranganji affaires étrangères bwiyumviriye gutegura ibirori vyiza, ndavyita ibirori vyiza hano mu ntara ya Kayanza. Excellence Madame la Ministre yavuze ati abagashavu wayabe nibaza ko ari bisanzwe kuko uriya mwene data birumvikana ngo agashavu ni bisanzwe kandi birumvikana. Jewe ndabatahura 100%. Uravye umuntu ari hanze n'ibivugwa ku Burundi nivyo musoma ndabumva 100%. Ahubwo mbere wosanga umuntu avuga ati sizoza no mu Burundi, ariko mwabonye ingene bimeze. Nyakubahwa mushikiranganje nukuri Imana bahezagira mwabivuze neza cyane. Tumenye tuzirikane igihugu kivuye. Hari akantu nkunda kuvuga nyakubahwa mworosha. Mwe muri hanze mumbarire igihugu cyoba cyarabayeho aho yica umukuru w'igihugu yatowe n'abene gihugu na leta yiwe n'umukuru n'amashinga amateka n'icegera ciwe n'utwara iperereza n'ababura amatari n'abamistanteri. Icyo gihugu kirabaho. Twapfuye kure. Mwebwe mu mahanga none bamwe ntimuze ngene mwagiye. Ega mwese ntimwagiye mugiye gupagasa. Hari abagiye bahunga hama baviramo kuba diaspora. Ni mubizi none. Hako baje tuye kuza turengagiza iyo twavuye. Burya rero abarundi nico kimwe ndabankira cyo twirengagiza iyo twavuye. Igihugu cy'u Burundi cyarakubititse. Ahubwo nuno munsi kuba tugeze ngaha twikomera amashi menshi ahubwo. Iyi ni intambwe kuba twicara ngaha n'ubutandukane bwacu abahutu n'abatutsi n'abatwa tukayaga iby'igihugu cyacu. Iyi ni intambwe. Nukuri rero nagira shime nukumva kuryoherwa cyane, nicyo gituma nariryohewe cyane. Nagira ndabashimire rero ndabakengurukire. Ejo tuzosura kubona nakumbure tutojana kumena hama muce mufata inzira y'Ibujumbura. Nzoza naje umugabo sinjojana hariya anya, ariko ndabageze ku mupaka w'intara mugende muzotuvuga uko mwatubonye. Ari ndabasabe mwanya kubahwa muri affaires étrangères no mwakuza muze mutegurire ngaha mu Kayanza nyene. Aha mu Kayanza nyene kugira mudeshe mujaho mutagi, kandi abanyakayanza barabaryohererewe baguma bambarira hose bavuge baryohewe cyane gose. Turabiteze kandi muzosanga twamiriye gose ibyo twakoze neza, muzosanga twabiteguye. Imana bahezagire.